nitwa Nzabugabo Fabrice benshi bazi kuzina rya Rubobo nkaba kera na mukino basket ubu nkaba ndi mu arbitre kuri ivyo rero mumbarije nuko twebwe tumaze igihe tubikora maze mwaka ugira kabiri ku mwaka tuza turaraba ahantu hari amaoferina tukabashira hamwe hama tukabagirira kugira ngo dusangire umwaka mwiza hamwe na Noel nziza. Kuri ivyo rero mu mwaka weze twitwagize amaoferina abiri umwaka wa macucu tugena na pake y'abana kandi ko nyene kuri Jardin Public. Ubu rero twifuje yuko umwaka tubigirira mu bigo vyabo, niko rero dufata yuko dufata amaoferina ashakurane yahuriye ngahanye kamaoferina abiri yavuye ajava muri commune ya Nahangwa nimwe yajiva muri commune ya Muha hamwe niyo ngaye tusanze ngaye commune ya Mukaza kugira ngo ni muri ya numbero ya n'icubahiro mukuru w'igihugu yavuze yuko umwaka utohera umuntu wese cyafise cyose atagisekeki adasangiye n'abandi. Kuri ivyo rero twako nake mbona akamfati ya mbere ndadodora ku bagenzi ku bantu bamwe badufasha na cyane cyane nashimire Meri ya Bujumbura, nashimira Université Direct Tanganyika dufashije Ingomag kugira ngo ubunye umwaka tumere neza tusange n'abana bakiri bato bari mu oferina kuko ni naco kivugo cy'umwaka ngira ngo cyo cyose ni yuko tworaba ko abana bose bogira une bonne sécurité alimentaire. Kuri ivyo rero twagize aho tugeza kuri rero twagize tuno munsi dusangire oferina n'amaoferina ashika kuri 5 yunga muri Meri ya Bujumbura. Yego abantu bakunze kuvuga ati iyo ugiye gufasha niyo bikenewe ko mu twara ama media amakamera amafoto y'iki nakaka jambo bwira abantu nk'abo benshi babibaza ko muje kwiyerekana cyangwa ibiki urashobora gufasha utarinze gutwara ibintu by'ama media nibiki nakaka jambo bagira umwe wese afise ukuntu abayeho mu buzima ariyo bamwe batabikunda mugabo muri numbero y'ubunye ya leta nkuzi nuko ibintu byose ko cyakufye ku mugaragaro babone ko ari abandi bakora kugira ngo ibigenda bikoze ari jewe ninye afise turi muri association BYV dufitika dushimbe cyane gufasha abana bato n'abantu nikora kugira ngo turi muri ya numbero ya y'icubahiro yo gufasha abandi hamwe n'abandi tungana arigo rungano nabo nyene rubonereho kugira ngo rero binye bishike kure n'abandi bagenzi bacu nabo twakubanye nabo babona ati bagi barafasha ikara twebwe tubikore ko naje kugira ngo bidabikore najewe nabirabiye ku bandi bantu tugira amaboko. Ni kubera iki mwashimiye gutora kino kigo? Nashimye gutora kino kigo kugira ngo iki kigo subwambe tuza ngahanye cyo natemye nuko ari muri commune ya Mukaza kamuzi ko commune ya Mukaza ariyo nyene ariyo centre ya Meri ya Bujumbura ari yiri ayuma cyane ngacho nakundya nuko hariyo amabalansoire abana bacakira amabalansoire ko abana benshi baoferina ntibazi amabalansoire kugira ngo banezegwe ari amabalansoire hariyo n'ibintu byinshi by'abana bato kugira ngo bakinireho cyo bituma twatwenga cyane tubashimira cyane. Ego murakoze cyane gose namwe. Ego bakunzi ba Imperial TV bakunzi ba Kwizera90 turi kumwe na Home Sweet Home Tambwe twamusanze ngaha tumaze kumubona kenshi mu bintu byo gufasha arakunda kuja gushigikira Tambwe nigiki ramukusa kwanza bakunzi ba Imperial TV n'abakunzi ba Kwizera turashukuru sana televiziyo ilinyimvite ndashima yuko jewe ni muvyeyi ndafise abana n'ubu baje kunyimvite problème tugere abana Père Noël abana b'imfuvyi tunga ndashime cyane merci. Tambwe twakubonye wenyene Choro wamusize Choro problème Choro jewe ni mustar Choro ni petit frère ari nyuma azoza kumugoroba byo ndavuye. Ikindi kintu abakunzi bawe bakunda kubaza yama mipira yawe Home Sweet Home uyikeneye yoikura he? Home Sweet Home ni mipira mfise kubera
ndafise abafana banje benshi bareje kuba ati ndabakorera imipira ya Home Sweet Home. Home Sweet Home ça veut dire nuku Home Sweet Home nuku awezi kuweba kwenu hata uende fasi ni Home Sweet Home, utaenda Bulaya utarudia Home Sweet Home. Na mipira yanji mukene kuyigura ili yale kuri makeshi iko kwa ngahe igura 30,000 kwari menshi none 30,000 niko jonda igura 25,000 na 5,000 yuguterera Home Sweet Home. Abakunzi wewe bashaka kumenya muri misi umaze bisi ukorana na Akezanet nubwo bushuti mufitanye na Akezanet. Akezanet ndashime murakoze cyane kumbaza byo ndashima Landry Mugisha uriya n'umugenzi yabona ititambo yuko jewe ikintu ndashaka ndagufasha ukuntu ma audio ibintu byanje byose niko ndagira ateza Akezanet iko iraniposera neza kubera kuniteza imbere ndashimi Akezanet na patro Landry Mugisha yamfajije ku mugongo kubera naye aniteza imbere. Tumaze bisi tubona mukora ama publicité menshi muri kumwe na Nchoro, abantu babakeneye bashaka ko mugira ama publicité bo bakura hehe byogenda gute? Jewe umuntu wose akeneye publicité jewe ndafise manager ndafise manager wanje arafise numero ya telefone umuntu akamutelefone. Manager wawe twande? Jias ndio manager wanje. Ukeneye publicité ararondera manager wawe? Dias manager wanje na numero yiwe ya telefone ni 75 901 083. Reka tugushimire cyane Tamba. Nagiye murakoze cyane murakoze cyane murakunywe jambo twajeje kuraba abana b'imfyuvi natwese tuyibuke ahantu tuvuye turitokaka abana b'imfyuvi nuko najo ndashima kukulimvite cyane tutarajia siku gani Tambwe na yeye ataorganize kitu kake wafanyie watoto hivi tutafanya Mungu atupe tutaongea na manager na sisi tufanyizie na ndafisa manager batanisaidia pesa ya mimi kusaidia nisi wote jua kusaidiana. Asante sana. Na mimi nashukuru sana abakozi wanji baradio yanyu Home Sweet Home. Home Sweet Home. Harimo abantu benshi aba star benshi twavuganye n'abatamba umunsi ubonye Strogoff muramuzi mwese n'umuraperi atavyorosha neza mze vipi? Safi na mahoro. Nakwaje? Je ni ponda shima. Aka kantu umenga nakantu abantu bo mwijabe gusa ko turabona abandi bantu bo muri zindi kote. Mbo mfite urumva igituma ubona abo mwijabe benshi ni kubera umuntu yavyorganije iyi association umuntu ayitwara ni rya Fabrice n'uwo mwijabe mfite urumva yaduteye akama tugenda ko ndakora igikorwa ko tuza dukunda gushikirana abantu bo mwijabe turavuga ati tuzokwitaho rero twaje no kumushigikira cyo gutuma mutsanze turaha cyo gikorwa cyatuzanye kumushigikira kabisa na kindi mwaje gushaka kumushigikira mbo no kumushigikira no gusangira nawe n'abana kurabona ko abana bo mu Maruferina kuko urumva bo abamenyere kubana ntibamenyere kubona abantu nkatwe kubura n'abastar ntibari umwanya kuja mu evenement ntibari umwanya wo gutembera kuja mu bintu byinshi nk'ivyo by'ama concert batubone cyo twanje tuvuga ati ko habaye nk'ubu opportunity yo kuza yo kubagira Noel tutiraga tukaza tugasangira nabo Noel bakatubona natwe tukababona twitege ryari evenement yawe nka Strogoff wenyene gukorera abana kantu kameze ka Noel mbo ibi ni ibintu ndabikunda cyane mu ndoto mfise ahubwo ndifuza kuzogira nanje nka Orphelin nayo wanje nkaba ndafasha abandi bana nkuko nyene ubona abandi babikora so kugira evenement nkizi rero nko kugatwe kiwanje ndibaza nko mu mwaka uza ndashaka kuzobikora gahunda zigenze neza nakaye kajambo ubwira abandi bantu wotera ka mu abandi bantu bafisa amahera batiyumvira gukora ibintu bimeze nk'ibi mbo kamuno batera nuko umuntu wese urana tumana umwaka ni munini umuntu acamwe mu bintu byinshi umwaka uheze haza ibizyamanure uko biraba amabonane ibiki biba ari ibintu nk'umuntu yarakoze umwaka ukagenda neza ari cyo yaba yararonse ni byiza ko gisangira n'abandi kuko iyo Imana ihezagiye ifa ko hahezagira n'abandi Imana iguhezagiye ifa kugira guhezagirishije nawe ukabezagira abandi nico kintu no basaba gusa uburonse aziribuka abandi twibuke n'abana banahonikora n'abana badafisa ababafasha batagira baba hafi tukabibuka nabo nyene ego
twaheze ikiganiro tutabarije abafanzi biwawe bamaze iminsi batakubona muri circulation vipi mboye bamaze iminsi batambona ariko bameruka kura indirimbo ya video yitwa Vutu nubwo ntako ndakora cyane nshoye uyu mwaka je indirimbo sinasohoye cyane ariko mu mwaka uza I will be the best amaze kubona link ya challenge ya Kingorongoro challenge ya Kingorongoro ego narayibonye yitwa Njenje ya beat naco kikubwiye mbo beat yarambwiye yanyandikiye twari kumwe aranyandikira mu matuvanya arambwira ko beat yamaze kuyishira out ariko ko ari challenge atanze mugabo jewe afite je ndirimbo utandiskatize ukarapa ukaririmba nawo tukabarapere bose mugabo udashize mu izina giwanje je ntanakinye vraiment naco bimbwiye kuko nkora ijanye mugabo wihenda agashira mu izina giwanje ni wagira ingorane Kingorongoro ya challenge yayisoye ku barapere bose umva nyari kuba disinga mwese mugasa link challenge iri out washwa bijya birafisa abo biraba harabo yavuze amazina harabo atangura avuga amazina numva amazina avugamo hajya rero bajya bavuzwa amazina ni barabe basubize mugabo barabe basubize kuri adoze kiganiro washobora aga freestyle gato abafanzi biwawe cyangwa ubwire ko mwereke Kingorongoro ko nawe ushoboye kwishura irya challenge yiwe mbo nege muvize mwihaya gabona muse mukigenda nizara genda muhati biraya gofu nje ku ubera amatara nindabikora nka gofu nje guhekenya imifupa biyisabami ba rapida hemba shamba batinya kwinjira makenga ndinzu y'umurozi yuzuye ibitega so buhone gusa twe turasenga this is a golf baby wasa asante sana yes bakunzi ba Imperial TV bakunzi ba kwizera nantwaye n'umukobwa mwiza kandi afisingidi cameraman ashaka kwerekana idukira inyuma bakubone neza ashaka guhindukira inyuma nabyo nashobora umeze neza ego bakomeye cyane kubera kuri ngaha twaje kuraba abana bo muri Orpheum kugira ngo dusangire Noel usanzwe witwa nde Kelly wamwijabe nawe ego nakaye kajambo wobwira abantu bateguye ibino bintu vraiment ikintu no babwira bagize neza cyane kwibuka abandi bana hama nka Kelly twitegege ariko nawe uzava utegura ikintu nk'iki gatwe kiwawe imana inanje inteje imbere nkagira icyo ndonke nibaza ko ari byiza cyane kubikora ibintu nk'ibi ni ibintu byiza cyane kuja gushika ku bandi bana urakoze cyane merci na